Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije amahoro y'Imana bene data bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine. Ni umunezero ukomeye cyane kuri jewe kongera kubana namwe kugira ngo dusangire ico Imana yashatse kutwigisha, yashatse kuvugana natwe iciye mu ijambo ryayo. Muri kumwe na Kaneza Benigne kubikiganiro Saveur Divine. Nuko mbahaye ikaze kugira ngo twumve ico Imana yashatse kuganira natwe. Turakomeza inyigisho yacu tumazeko iminsi muri ino ndwi itwibutsa urukundo Imana yadukunze. Turasoma amajambo twishimikiza kugira ngo dukomeze kwibukanya ivy'uru rukundo Imana yadukunze. Amajambo dusoma adufasha ari mu cete ca mbere ca Yohana igihimba ca gatatu, turasoma umurongo wa mbere kuri A. Haravuga ngo umutwe w'amajambo, urukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye abana biwe. Umurongo wa mbere, murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye, ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. N'aya majambo y'Imana Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo twibukanye turabe uru rukundo Imana yadukunze. Yohana yanditse aya majambo ni Yohana intumwa ya Yesu Kristo, umwigishwa wiwe yabanye nawe kuvana mu minsi Yesu yaratanguye igikorwa ciwe co kuducungura. Yohana yari afise amakuru menshi kuri Yesu kuko yabanye nawe umwanya muremure, gushika igihe Yesu yarangirije kuducungura. Yohana yari hafi ya Yesu Kristo. Yesu amaze kuva mu isi asigara ariko aramamaza ubutumwa bwiza nk'uko Yesu yari yarabisavye abigishwa biwe igihe yaja mu ijuru. Yaravuze ngo mugende mubwire ab'isi bose ivy'agakiza. Aya majambo rero Yohana yanditse avuga ku rukundo rw'Imana, niyo majambo shaka ngo twibukanye muri uwo mwanya mutoya dufise, yuko urukundo rw'Imana rwatugize ico tutari dukwiriye kuba, rwatugize ico tutobaye. Mu cete ca mbere ca Petero igihimba ca kabiri ku murongo w'10 naho yaravuze ngo kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari ihanga, ariko noneho muri ihanga ry'Imana. Ni kubw'urukundo rw'Imana twahindutse abana b'Imana. Ni kubw'urukundo rw'Imana twahindutse ihanga ryayo. Uru rukundo rw'Imana rwadukuye kure cane mu mwanda w'ivyaha, aho twari
dusa n'abapfuye turi mu rupfu, ariko urukundo rw'Imana rudusanga aho hantu, rudukuramwo, ruduhindura abana b'Imana, ruduha ikibanza mu rugo rw'Imana, kandi ikibanza c'iteka, ikibanza tutari dukwiriye, ariko kubw'urukundo rw'Imana tuba mu kibanza ciza mu rugo rw'Imana, tuba mu muryango w'Imana, tuba baragwa mu bwami bw'Imana kubw'urukundo rw'Imana. Kuva na kera umuntu amaze gucumura mw'itongo rya Edeni, umuntu yabaye kure cane y'Imana. Urupfu rwarinjiye, umuntu atandukana no kubaho ubugingo buhoraho, kuko icaha cari kimaze kuza kikamutandukanya n'Imana. Igihe umuntu yari kure y'Imana, Imana ntiyigeze inezerwa nuko umwana w'umuntu ari kure yayo. Nico gituma igihe cageze, Imana ikumva ntigishoboye kubaho itari kumwe n'umwana w'umuntu. Imana iduha ico yari ifise kizimvye kugira ngo dushobore kuronka uburenganzira bwo kongera kwitwa abana b'Imana no kongera guhabwa ubugingo budashira, ubugingo buhoraho, ubwo Imana yari yahaye umuntu ikimurema ataracumura. Imana kugira ngo itwigarurire yatanze Yesu Kristo, umwana wayo w'ikinege, kugira ngo aducungure tubone kongera kuba mu bugingo buhoraho. Bene data, urukundo rw'Imana yarutugaragarije igihe yaduha Yesu Kristo. Nta kindi kintu na kimwe yari isigaje kizimvye canke c'agaciro imaze kuduha Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana yakunze umwana w'umuntu rwayiteye gutanga Yesu Kristo kugira ngo aze kuducungura. Muri ino misi turiko turegereza kwibuka ibihe vya Noel, abantu b'Imana kandi abakristo, vy'ukuri ni igihe cacu ciza co kwibuka urwo rukundo rw'Imana. Ni igihe cacu ciza co kwibuka ko Yesu yaje mw'isi akemera agaca bugufiya, yari Imana, yari kumwe na se mu bwami bwiwe, yari Imana imwe hamwe na se, ariko yemera kuza kugira ngo aducungure. Imana imaze kubona ko urukundo rwayo rutagishoboye kuyihanganisha kuba itari kumwe n'umwana w'umuntu, yatanze umwana wayo kugira ngo aze kuducungura, aze kudupfira. Iyi minsi turiko turinjiramwo nk'abakristo, dukomeze kwibuka urwo rukundo ko arirwo rwazanye Yesu Kristo ngaha mw'isi. Twari mu mwiza w'umuzitanya, twari mu mwiza w'urupfu. Yesu amaze kuza akikorera ivyaha vyacu, akaja mu gishingo cacu, twahawe kongera kubaho ubuzima buhoraho, twahawe kubaho mu muco w'Imana. Twavuye mu mwiza tuja mu muco, kandi twavuye mu rupfu tuja mu bugingo, kuko Yesu yemeye kuza kugira ngo aducungure, kuko Imana yemeye gutanga icari kizimvye kuri yo kugira ngo umuntu asubirane n'Imana. Bene data, dukomeze kwibuka urwo rukundo, kandi dukomeze kuba muri urwo rukundo, dukomeze kumva ko ico Imana yatugize ntitwari tukibereye, ntitwari dukikwiriye, ariko kubw'urukundo rwayo twabaye ico tutari dukwiriye kuba, twabaye ico tutobaye. Imana urukundo yadukunze rwayiteye gutanga ico yari ifise kiremereye kugira ngo itugarukane mu mugambi wayo, kugira ngo itugarukane mu buzima buhoraho, kugira ngo itugarukane
kubaho ibihe byose. Nibyo turababazwa, nibyo turagwara, nibyo n'urupfu ruraza, ariko inyuma yo gupfa kwa Yesu Kristo no kuzuka kwiwe twaronse kuzuka no kuzukira ubugingo buhoraho. Ntaco bitwaye ko twogwara canke ko twopfa, kuko inyuma y'uru rupfu hariho ubundi bugingo. Umuririmbyi yaravuze ngo ni irembo rinyinjiza mu bwami bw'ijuru, kandi ni irembo rinyinjiza mu bugingo buhoraho. Bene data, dukomeze kwibuka no guha agaciro uru rukundo Imana yadukunze, dukomeze kwibuka kandi duha agaciro ico Imana yakoze. Urukundo rwayo yadukunze rwatugize abana bayo, tubibemwo, tubigenderemwo, twibuke ko twaguze igiciro kinini, kandi kubw'urukundo rwayo twahindutse abana bayo, turabaragwa mu bwami bw'Imana. Tubibemwo, tubigenderemwo. Yesu abahezagire. Amen.